wa gatatu igenekerezo rya 21 Mukakaro umwaka wa 2023 niho hatanguzwa igikorane c'ubutumwa bwiza catunganijwe n'isengero rya Emmanuel Kigobe hamwe n'amasengero ayikomokako. Ico gikorane kiriko kibera muri mw'Isare kw'ishure ryisumbuye rya Rushubi mu ntara ya Bujumbura, catangujwe n'indirimbo z'imigwi itandukanye y'abaririmbyi. Urazi kugenzura ijuru ko risa, ariko ibimenyetso vy'ibibi nimuzi kubigenzura berera. Rero dukwiye kuba maso muri biri, kuko Yesu ntateze agira garu, naho yotebagana urukuko ntiruteze. Nimuze twihane akirunganya. Yisunze ijambo ry'urufatiro rw'igikorane dusanga muri Matayo 16 umurongo wa 3, umuvugabutumwa Leopold barakamfitiye yasavye abari ngaho kumenya igihe bagezemwo kugira ngo bibahe gukora ibikorwa bihimbara Imana. Kumva ibitari bike biciye mu ndirimbo, mu buhanuzi buciye mu bakozi b'Imana, bagenzi bacu b'abaririmbyi, aho bamaze kuca hirya no hino kuri urufatiro, abatama b'ishengero baroye hamwe bakiyumvira ko coba igifungurwa cacu co mu buryo bw'impwemu muri iki gihe kirangwa n'ibihe vy'iherezo. Turashimiye rero abatama barongoye aya mashengero uko muyabona aho kukiranga ibikorwa, ingene yaroye hamwe akiyumvira ati ivyari vyo vyose abantu naho bari mu bihe vy'amajambere vyo kwiteza imbere, vyo kwiyumvira ku buzima bwa kino gihe, ariko ntibakwiye kwibagira ko turi mu gihe ibikiranga ari gihe c'iherezo, kugira ngo abantu naho bariko biruka mu buzima bwa minsi yose, iki naco bagishire ku mutima ko Yesu agiye kugaruka. Hari ikindi gihe umuntu abona ingene ibintu biriko biragenda akiyumvira ati ndasigaye inyuma, uwahora atanga umwanya wo gukorera Imana akavuga ati n'abatayikorera mbona ari abantu dufataniriza hamwe gusenga, agaca agomba kuba nk'abandi. Ngabo ndakwipfurije kutoba nk'abandi. Umuntu w'Imana yahamagawe n'Imana akwiye kuba usa n'Imana, adasa n'abandi, adasa n'abantu bose. Twese Imana yaturemye nk'abantu, mugabe ingene tubaho n'ingene dusa ntitusa kumwe kandi ntitumeze kumwe. Muri iki gihe tugezemwo uraza kubona abantu benshi bariko barasenga gifarisayo, bariko barasenga gisadukayo. Abantu uzobabona ngo n'abakozi b'Imana, n'abavuga butumwa, n'abaririmbyi, n'abantu basenga, mugabo ugiye kuraba ibintu bibaranga, ibintu uko bameze, uko basa, uko bakora, uraza kubona ari ibintu bibabaje. Kandi nivyo Yesu yavuga ko mu gihe c'iherezo bizoba bimeze. Muri iki gihe hari uruvange bene data biteye ubwoba. Muri iki gihe hari ibintu vyo kwishushanya. Muri iki gihe urayobega umuntu w'Imana n'utari umuntu w'Imana. Muri ico gikorane intara ya Bujumbura yari yaserukiwe n'umuhanuzi wa Buramatari mu vyajejwe harimo ubutunzi, kandi ico gikorane kikazomara imisi 3. Radio, television, RTBB, ni vyiza vy'Uburundi bwiza.